Compounding ni imwe mu strategy ashobora kugushikana ahandi hantu, ni imwe mu strategy ushobora kugrowinga your money kandi akaba make mugabo ugasanga ejo ni menshi. Hari uwundi muntu yigeze kumagatemanyaje yambwiye ati igihe nagena muri interna umuvyeyi wanje amafaranga yamaye nabonye atandukanye n'amafaranga yigeze kumpa. Banwanyi ba We Talk Business turabara mukize cyane muri kumwe na Shadow nk'uko byama mukunze kuba muri kumwe mu biganiro byinshi. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe how you can grow your business, ingene ushobora gukuza business yawe mu gihe runaka bivanye n'iyo uhereye, bivanye mu buto bwayo niyo ushaka kuyigeza na vision ufise, bivanye na vision ufise. Hari ijambo tuza kwifashisha abantu benshi barakunze kurivuga, ugasanga barivuga uku mugabo ugasanga insiguro bariha ntizihuye niyo, cyangwa ugasanga ntibakora nk'uko bihuye n'insiguro zayo. Tugiye kumenyera hamwe ijambo bita compounding. Ni ijambo riri mu Congereza mugabo tuza kugerageza turisigure no mu Gifaransa kugira dushobore kuritahuzanya bihagije. Compounding, what that mean? Iyo bavuze les intérêts composés bakavuga donc les intérêts composés, tu peux dire les intérêts composés, on peut dire donc ubu dufata umutahe wawe zijya nyungu ujya mutahe uvyaye swat ukazongera kuri ya capital canke zijya nyungu ukazishura mu kindi kintu. No kuvuga zijya nyungu muri ico gihe ntuba uvuga ndazironkiye kuzikonsoma, ahubwo uzironkeye swat kuzongera kuri ya capital canke uzironkeye kuzikoresha, donc yuko ziba izijya nyungu ziba umutahe w'ikindi kintu kugira ya business yawe uzovuge ni uyu mutahe natanguje muri iki kintu wamvyariye izi nyungu nazo zambereye capital muri iki kintu nazo zambereye izi nyungu. Ugasanga wihaye nka dire do 5 udo 10 udo combien d'années udo combien de mois, inyungu zivuye muri ico kintu utarazitushako ahubwo zose ugenda urazivyaza ikindi kintu ugenda urazikorera. Donc iyo bavuze compounding mu business, for example kadukoresha uburorero nka butatu. Akarorero ushobora kuvuga ni jewe uyu mutahe wanje ni miliyoni 10, nguze salon de coiffure canke salon de beauté canke n'ikindi kintu naco na wewe wokwiyaka akarorero ukumva yuko bimacingana n'iri jambo compounding. Et puis izo 10 millions ukajisanga zirakuzanira revenue ku kwezi n'amaburi nka 700,000 canke 500,000. Hanyuma izi 500,000 ukaca uvuga ni ndayaprashije nko muri banki runaka canke ndayaprashije muri microfinance runaka. Amo bashira muri ya microfinance cyangwa muri ya banki nayo akaca agenda arakuzanira izindi nyungu. No kuvuga ya capital yawe ya 10 miliyoni kirakuzanira inyungu na ya 500,000 ugenda urunguka ku kwezi nayo nyene avec placement muri bank cyangwa muri microfinance runaka nayo nyene agenda arakugenera inyungu. Nico twita compounding. Akandi karorero ka kabiri ni uko ushobora kuvuga ni ndaguze iri tongo ndariguze miliyoni 5, ndariguze miliyoni zingana nk'uku, ndariguze miliyoni 100. Hanyuma ugasanga ivyo warimyemwo ugenda urabironka ukaca ubigurisha, wamara kubigurisha swate ukacugura irindi tongo canke bikaca bikwagura umuryango imiyindi miryango avuga ni izi nyungu ndose reka nazishire mu bworozi. Usanga za nyungu ziva muri rya tongo haheze amezi haheze imyaka ingahe ugasanga zaraguhaye nk'ingurube 30 canke inkoko 40 ingahe. Donc comme ça business yawe ukagenda iravyara izindi business. Donc source de revenu imwe ikakubyarira andi ma source de revenu arenze. Hariho n'ubundi ashobora kuvuga ni reka mfate amafaranga ndiko nakura muri business
let me buy some coins, reka ngure izi n'izi, reka ngure izi n'izi, nzoziraba inyuma y'imyaka 10, inyuma y'imyaka 20, inyuma y'imyaka 5, inyuma y'imyaka 4, ugasanga donc ya business imwe irakugejeje ahantu kwiyumviriye yuko wogera. Ushobora no kuvuga nti reka ahubwo izi benefits ndiko ndaronka reka zimfashe kugura telefone cyangwa zimfashe kugura amaparere runaka ashobora kumfasha kugrowing business yanjye runaka. Swat ushobora kuba mu content creation cyangwa ukaba donc ikindi kintu cyacu cyose mugabo kameme inyungu urose muri iki kintu ukagendura zivyaza umusaruro mu kindi kintu. Nico twita compounding. Donc ni mu gihe ushobora gufata umutahe wawe, hanyuma mutahe wawe ukagenda inyungu ziguhaye ukagenda urazikoresha mu bindi bintu bishobora kuzanira inyungu. Nico kintu ashaka yuko uyu munsi dusangira. Donc si ondi compounding inafopa yuko n'undi munsi umva yuko ubaye perdi. Ni strategy imwe mu ma strategy maze gushikana abantu kure. Hari umu YouTuber bita Ibrahim niwe yigeze kuvuga nti nigeze gufata igitabo kimwe nanditse, ico gitabo kimwe ndakigurisha amafaranga angana uku, ati mugabo ayo mafaranga maze kuyaplasa, ati mbere sinagumye ndayashira ko umutima, sinagumye ndayashira ku mutwe, ati usa no kuyibagira kwayo byamviriyemo gutunga 100 million donc 100,000 y'amadolari. Ati amafaranga ntari niteze yuko mu buzima bwanje ndoro tuyashize mu marundi urumva yuko ashobora kuba yorenga 100 million. Donc compounding ni imwe muri strategie de travail, ni imwe muri strategie. Donc bigusaba patience, kurindira izo intérêts zikaza, izo intérêts zamara kuza ukagenda uraziplasa ahandi hantu. Ikindi kintu naco birasaba yuko wiga no kwiga mbega izi nyungu mugeno zironka no zishira mu kintu kinyabaki naco conzanira inyungu, mbega izi ni nyungu. Donc hari kintu twiza in chaîne alimentaire no muri business chaîne alimentaire. Donc comment je peux dire, je ne sais pas si je peux dire une chaîne alimentaire, mais si on dit chaîne alimentaire, mais donc de choix kubyita chaîne des intérêts. Donc dans le business on peut dire chaîne des intérêts. Chaîne donc chaîne ya mbere ni ya capital ya mbere, chaîne ya kabiri na ha kabiri yashiza y'amafaranga, chaîne ya gatatu ni za nyungu zivuye mu ya mbere no mu ya kabiri zigiye kugubyarira. Donc biragusaba yuko kwiga naho nivyo misi yose biba bitugize. Burya hajya necessairement dufungura kugira turonke inguvu zo kuba reveye, zo kwikosora amakosa twakoze, zo kwisubizamo izindi ntege, zo gukora ibindi bintu bitandukanye n'ivyo twakoze. Burya niyo mpamvu ufungura gatatu ku munsi uze wumve yuko ni izindi capital urose journalierement abantu batazi ko ari capital. Donc rero compounding ni imwe mu strategy ashobora kugushikana ahandi hantu, ni imwe mu strategy ushobora kugrowinga your money kandi akaba make mugabo ugasanga ejo ni meshi. Hari uwundi muntu yigeze kumagatumwanyaje yambwiye ati igihe nagena muri internet umuvyeyi wanje amafaranga yamaye nabonye atandukanye n'amafaranga yigeze kumpa. Ati shoge yamaye mu 50, ati cyo gihe mugabo yarasanzwe amenyereye kuma 15,000 kuma 20,000. Ati hanyuma cyantwara ya 15,000 nyene nkuko ari yo nayo niteze ikonza gutwara, ati andi 35,000 cyanda yaguramo ingurube zibiri. Yarigiye mu 11 yagiye kugera muri première afise ingurube zirenga 15. Donc c'est très important. Kubera ni kuvuga iki uko za ngurube zagwira ntiyumva yuko ari umwanya mwiza wo kugira iki wo gukonsoma ngo reka nguri ibi meshereza me reka nababwirira ijambo kandi muri fati nk'umwami. Umukene afata amafaranga nk'ibifungurwa, mugabo umukire afata amafaranga muheraheze iryo jambo muri commentaire. Donc mwige gufata amafaranga, mwirinde gufata amafaranga nk'ifungurwa. Amafaranga si ifungurwa.
amafaranga ni ikindi kintu gishobora kugushikana ahandi hantu. Amafaranga ni ikintu gishobora kugushitsa n'ahantu utari witeze yuko gushitsa. Donc c'est très important yuko dutahura ijambo compounding. Nawe ugiye gukoresha iyi strategy ya compounding, uzogaruke uduha témoignage. Sinkunda kubarambira. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, s'abonner, subscribe, mugire partage kugira n'abandi video ndazi yuko izobafasha. Mugire ibihe byiza, murwanigo murimo. Ciao.